cyose kivuga gute umwana mu nzira y'Imana. Rero ni wamenya yuko wewe umwana ushobora kuba mu nzira y'Imana uca uvuga amena cyane usumvye umuntu akoze arenga hasivyo. Haleluya. Sawa nuko ibintu byari byifashe ku muhingamo kuri uyu wa gatanu ku kibuga aho bita kwa Sebatutsi muri komine ya Muha zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Rero hakaba hari hakoraniye urwaruka ruva mu mashengero atandukanye kugira ngo babagirire umunsi mukuru wa Noel. Rero iki gikorane kikaba cari kiremeshejwe n'amashirahamwe nka Hana House Family hamwe na Together for Development birashoboka hamwe kandi n'ishirahamwe Awana. Imbere yaha rero urwaruka werekanye ubushobozi rufise mbere n'impano yo kuririmba. Reka rero tubanze tubikurikire.
Ngendakuriyo Efraim arongoye ishyirahamwe Together for Development birashoboka akaba rero yashikirije intumbero y'iki gikorane cyateguriwe ugwaruka. Twateguye kino gikorane mu ntumbero yo kubwira abana bo muri commune Muha dufatikanije n'amashirahamwe Hana House Family Together for Development birashoboka abana n'amashengero yo muri commune Muha kugira ngo natwe muri kino gihe ca Noel aho twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo abana batoya nabo twegeranire hamwe duhimbaze umunsi mukuru wa Noel duhereye ku wa gatanu kuzoshitsa kuwa Mungu. Mu gusozera igikorane gwaruka rero gwaciye rusangirira hamwe ivyari vyateguwe n'aya mashirahamwe.